hari muri ico gihe nyene aho umuvyeyi wacu mukuru w'igihugu cy'u Burundi nda buno bworozi yarabuvuze ko byinshi kuri bwo mbere abantu benshi baragize amakomantere ubwo bworozi ntibubaho ako twebwe twabisamiye hagufi cyane twatuye tugira ama research dusanga mu bindi bihugu barateye imbere aho mu Buganda hagufi yacu mu Buganda muri Kenya za Tanzania barateye imbere aborozi ni benshi cyane inyama zirazimbutse z'ibitungwa kubera ntibibagora ivyo kugaburira ibitungwa vyabo nitangura tugitangura buno bworozi nk'akarore twari dutunze inkoko 2,250 rero muri ico gihe nko kundwi twarashobora gukoresha itoni renga mvuza itoni ibigori isoya amatunesori ivyo zose birimo ugasanga inkoko ziriko zirajya gose tugasanga two dukoresha amahera menshi cyane tugura ivyo vyose rero novuga ibice vyatibutse ku bifungurwa twagura novuga ko vyatibutse ibice 60% ubu tugasikara turonka ibice duhiga ibice 40 gusa dukoresha ibice mu zindi nya tugaburira ubu tukaba turiko dukoresha buno bworozi bw'amasazi ukaduha proteine zikwiye mu kanya gatonya kandi umwimbu ukagenda neza cyane ikindi naco si ku nkoko gusa nkuko twabivuze zino fresh lave tumaze kuzigaburira amafi nk'ifi uri umworozi w'amafi wahora uronka umwimbu ku mezi 6 ukaronka n'umwimbu utanashemeye ugasanga amafi ntapima ibiro byinshi cyane ariko watanguye uzigaburira zino fresh lave kuko zimo za proteine amafi akenewe wahora wimburira nk'amezi 6 ushobora kwimburira mu mezi 3 n'igice aho onye ukimbura ukaronka umwimbu mwiza cyane w'amafi nimba hora wimbura ifi pima kilo kimwe mu mezi 6 mu mezi 3 mu mezi 3 n'igice ukaronka ifi pima ibiro 3 kuduga murumva vyagabanije amadepanse yo kugura vya bifungurwa bizimvye ku isoko vy'ibi bitungwa rero usanzwe wifitiye buno bworozi buragufasha kugabanya amadepanse yo kugura ibindi bifungurwa kandi ubworozi bwawe bwatera imbere mu mutahe muto cyane uri kurakoresha ufise imirimo ugomba kurangurira Bujumbura ukeneye ahantu uba heza kandi hatekanye ufise ubugeni uri kurategura ukeneye yuko uzokwakira abantu nk'uko umenga uri wawe Sayangana Maison de Passage yacihageze Maison de Passage Sayangana iri mu Carama kuri Avenue Giheta nimero 10 ku metero 15 uvuye ku gipankarte mufise icyo mubaza murashobora gutwakura kuri 69 29 66 68 canke kuri 79 39 94 66 canke naho kuri 68 45 10 92 Maison de Passage Sayangana urara neza ukarota neza. Hello boys and girls, nizera komeze neza kwa kundi ahandi ndabura ko ari juste gale cadre for more like black mansion black bero kamera mwitu umusaza ndabura ko turi mu ntara nziza ya Bubanza turi muri commune Gihanga twagendeye umworozi w'isazi akaba umworozi w'inkoko bandi borora inka ariko yashimye gufatanya isazi n'inkoko kubera ko ubworozi mariki abarundi bwo hinduriki kubijanye n'ubworozi mu Burundi hamwe twese twobwijukira nibwo mutsa kuganira mbega wewe bwamukuye he umushikanye he abandi borora inka ingurube n'ibindi vyinshi ariko wewe yahisemo korora isazi n'inkoko mbeho ubwo bworozi burafisa ico bihurirako Mwitabonimana Marius niwe mutumire wuno munsi n'umujene nkatwe ndakura musa Marius murakoze cyane yego nizera kumeze neza cyane gose yego ndagwaye karibu mukubito yego murakoze cyane nkuko mwamaze kubibona je ndi umworozi w'amasazi amasazi yitwa Black Soldier Fly BSF mu Kirundi novuga ko ari amasazi yirabura amasazi aduha ibifungurwa vyo kugaburira inkoko amafi ingurube n'ubukwavu n'ubuyabo n'imbwa rero muri ico gihe amaze kuduha ivyo bifungurwa by'ivyo bitungwa araduha n'umwavu
uri umujene nkatwe vyakuje mu gute Ah, orora isazi nyene mu kibana hari aho wabibona murakoze cyane. Mu buzima bwanje ndi umuntu agira ama research, ahiga ibintu, ahiga kugira ikintu gishasha kitamenyerewe gukorwa n'abandi bantu. Ndi umunyeshure kandi nivyo niga ntaho bihwaniye n'ubu bworozi. Rero buno bworozi ukuntu nagiye kubona yuko dukwiye kubukora n'ikindi cace kivyunyura ndabukunda hama ndatangura kubukora. Turatunza inkoko, narabona ukuntu ivyo kugaburira inkoko ngene bituzimba. Ndavuga ati ibi bintu bizogenda gute. Hari muri ico gihe nyene aho umuvyeyi wacu umukuru w'igihugu cy'u Burundi hari akajambo bakunze kumwitwa umujama w'abajene. yego Nukuri arakunda abajene cyane. Igituma dukunda buno bworozi yarabuvuze ko byinshi kuri bwo. Mbere abantu benshi baragize amakomantere ubwo bworozi ntibubaho, ariko twebwe twabisamiye hagufi cyane. Twaciye tugira ama research dusanga mu bindi bihugu barateye imbere. Aho mu Buganda hagufi yacu, mu Buganda, muri Kenya, za Tanzania barateye imbere. Aborozi ni benshi cyane, inyama zirazimbutse z'ibitungwa kubera ntibibagora ivyo kugaburira ibitungwa vyabo. Rero natwe tuca turaraba ati vyogenda gute none kugira ngo natwe buno bworozi tubuteze imbere kandi bukure bukomere mu gihugu cacu. Niho twafata ingingo, naciye nja kuvyiga aho hakurya y'amazi kugira ubumenyi, kuko biriya anyu umuntu ariko araraba icigwa novuga kuri YouTube, kuri internet, hari ikintu nasanze bisigariza, hari ikintu bisigariza. Rero jewe nahisemwo guhiga uburyo, hama ndajabuka ndagira formation, ndabona ukuntu babikora, ndabona abandi ngene bateye imbere, natwe turaza turabitangura hano mu gihugu cacu nkuko mubibona. Ego biriko biza kwindi point ndasanzwe uravuye kwiga, mbega kuja kwiga vyarakoroheye? Novuga ntivyanyorohera kandi n'ubu ntibinyorohera kuko ndacari umunyeshure. Bisiba ko n'ubu kiciga ndiga ndiyaranja rero mu buryo bwose, atagipfa atakigira iki, nkava kw'ishure nkagira ivyo kw'ishure, bwa bworozi bukaguma mu mutwe, bukaguma mu vyiyumviro, nkava kw'ishure nja muri bwo. Ariko ndafise hariho abahungu naforomye, mu mwanya ataba ariho ndi baca babaramfasha, narabigije vyinshi, baca babaramfasha, hama naze nkaza nkakora ivyo batashoboye gukora. Biriko biza kwindi point ndasanzwe uratubwiye ko usanzwe uri umunyeshure, birakorera kubivanganya na buno bworozi bw'amasazi n'inkoko? Yego cyane, biroroshe gose. Buno bworozi bw'amasazi novuga ntibugoye, ariko uriko urabiraba urashobora kuvuga ati biragoye, ubundi akavuga biroroshe. Ikintu cyose iyo wifatiye ingingo, ahantu hose ugomba urahashika. Ukuntu hashika urifatira ingingo ukavuga ati jewe rero shaka gushika hari yanyu, vyanka vyakunda ndakora mpaka shitse hari yanyu. Rero nk'ubu natwe kubera turiko dukora ibintu dukunda kandi tubona bizogirira akamaro twebwe kandi bizogirira akamaro n'igihugu, mbere novuga n'isi yose, kuko nimba mu mahanga bariko natwe tukabikora bizoba vyinshi kw'isi yose, hama ibintu bimwe bimwe vyo kugabura ibitungwa bigabanuke. Rero twebwe nubwo harimo umuruho umwe muke turashobora kuvivanga atakibazo. Kandi ikindi naco, umuntu wese yo bariko aradukurikira yibaza ati buno bworozi buragoye, akabona imitahe turiko turabikoresha twebwe ntibugoye na gato. Uri umworozi ushobora kugira keje imwe nk'iyi inye. Iyi keje urashobora kuyimburamo ibiro, izi sazi zose zirimwo irashobora kugusigira ibiro birenga 30 muri zino sazi. Igusigiye novuga umutahe, igusigiye izindi mbuto zo kugira izindi keje nyinshi. Rero maze kuronka ibiro 30 nko mu ndwi zibiri, wewe ukavuga ati ibiro 10 nivyo ngire nkomeze. Dufate watanguranye ikiro kimwe, ibiro 10 nivyo ngire nkomeze, muri ico kiro kimwe warose ibiro 30, ibiro 20 nivyo ngire mbendagabura ibitungwa vyanje. Hama ubworozi buhagenda butera imbere ukonye. Kandi ikindi naco ivyuzigaburira nibijya nyene, ni vya bindi ukubura mu gikoni, ni vya bisigazwa z'ibifungurwa, ni vya bisigazwa
vy'imyanda nyene ibora iri muhira nivyo wegeranya hama ukakubaka ukaraba ahantu kereke faru gashira aka kano kazo ntikanazimvye hama ukiyimburira ukagaburira ibitungwa ukarya amagi ukarya inkoko ukarya amafi ukarya ingurube vyose ugasanga uri gukoresha amahera makenyi cyane muri mu bworozi bundi uri kurakora. Ugiye kuraba amahera akoresha mu bworozi bwawe kera utaratangura buno bworozi ubona yakorose ibice bingana gute mbe umwimbu ho bawiyongera cyane gose nkitangura tugitangura buno bworozi nk'akarore twari dutunze inkoko 2,250. Rero muri ico gihe nko kundwi twarashobora gukoresha itoni irenga mvuza itoni ibigori isoya amatune sori zose birimo ugasanga inkoko ziriko zirajya gose kubera iki ivyo twazana ivyo twakoresha kwari kugira ngo turonke proteine igwiriye hama inkoko zikure n'ingoga tugasanga dukoresha amahera menshi cyane tugura ivyo vyose. Rero novuga ibice vyatibutse ku bifungurwa twagura novuga ko vyatibutse ibice 60%. Ubu tugasikara turonka ibice duhiga ibice 40 gusa dukoresha ibice mu zindi nya tugaburira. Ubu tukaba turiko dukoresha buno bworozi bw'amasazi bukaduha proteine zikwiye mu kanya gatonya kandi umwimbu kagenda neza cyane. Ego umwimbu ugenda neza uriko urabibona. Turabona ko ngaha nibaza ko mukanya muca mudutembereza mutwereke ingene bimeze na caca ko turi nyuma ya aho bitangurira tuje mu nkoko imiswi n'ibindi nabonye ari ahantu haguse cyane. Nakene kumenya hano hantu woba uhakaza abantu bangana gute. Aha anye akazi abasanzwe bari ngaha anye okay hariho abakozi baraba ivy'inkoko hakaba n'abandi bakozi baraba ivy'amasazi. Abakozi baraba isazi kuko novuga zino sazi nkitangura wamenga nivyanje jenyene nzoshobora jenyene ariko nasanze bitanga akazi biriko birafasha urundi gwaruka hari habajene bakiri bato turi kumwe abasigara barabindabira nyene atariho ndi nafatiriwe ndi nko kwishure ubu turi abaraba ivy'isazi gusa turi bane na jewe ndi mongira 5 kuko harakenerwa akazi kukwegeranya ivyo ndazigaburira akazi kukwimbura sigikorwa coroshe. Ego hama mu nkoko naho turafise abakozi bashika kuri 3 barabizi inkoko rero bose hamwe ni nk'abakozi 8. Uriko biza kuyindi point idasanzwe uraje rero urumva uvuye kuronka ubumenyi uraje korora isazi mbe mu kibano bumvise gute tanguye kuvuga ngo cengo mandoro isazi abandi boroye inka n'ibindi bitungo vyarakoroheye baragutahuye umworozi w'isazi nyene. Ego nkuko twatanguye murabona haanye turabana hariho imihana ngaha haanye natwebwe nyene tuba ngaha tubana n'isazi ngaha hagufi. Woro wibandira n'isazi. Ego tuba ngaha nyene vema zino sazi rero bazitwa ni environment. Niyo mpamvu mwabonye hariya haanye turiko turazikoramwo nta gutinya. Ni sazi novuga zibana n'abantu atari muga ziya sazi tubona ziko ziraguruka. Ni sazi zidatera ingwara ariko ni sazi zigwanya iyarara zikura isukurike ibintu vy'imyanda zirajya imyanda zikayihindura intabire nziza. Rero zimaze kujya ivyo bintu biboze nk'akarorero nko mu isoko hajya ku isoko canke hajya duta ivyo mu gikoni iya green vision canke setemu itaraza kubitora ngaho onye itaraza kubitora haba hari rusazi ziyasazi twazinzuzi hakabiyarara nyene n'umwanda ushobora kuhaza. Rero muri ico gihe jewe babinyegeranirije aho sanzwe ndabikura ndabagabanura iyarara riragabanuka hama nkabizana jewe yarara nkaza kuri giriki kuri vyazamwe umusaruro nkaza kurigaburira yama BSF yama sazi yanje amaze kubifungura muri ico gihe avamwo intabire nziza cyane. Turifu ihangiro twe dufise mu gihe kiri imbere nkuko mwabonye intabire hariya mu mifuko dushaka gutangura kuyiha abanyagihugu nabo bazoza tubahe batere badushingira intahe bavuga ati vya bintu koko ni ibintu bikomeye cyane. Rero nk'iki inye
cari nico nariko ndavuga ko kwiyarara tutora ivyo vy'imyanda akamaro kwiyarara ego izino sazi zijya iyarara zikarikuramwo intabire nziza cyane ego uriko biza kwindi mpo bidasanzwe isazi urazitunze rero mukanya nibaza ko dutembereza ego nta kibazo ego twohaguruka tukadutembereza uriko biza kwindi mpo bidasanzwe twari twabimusavye rero tukaba turi ndayite laboratoire novuga ko ariyo itegurirwamwo isazi zizogaburira inkoko nuko bikomeza kwindi mpo bidasanzwe izi sazi rero kubera iki isazi kuzorora abandi borora inka murakoze cyane ego izi sazi umugambi wo kuzorora twawutanguye kuvaho nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu Burundi umugenzi w'abajama abivugiye yuko hariho ubworozi bw'amasazi bushobora kubaho rero niho natwe twace tugira ubushakashatsi twari dusanzwe dufise ico ciyumviro ariko aha bivugiye aha amaze kubivumera yuko ubu bworozi bw'amasazi bubaho twaciye tuje inama turibwira ukuntu twoshobora gutangura buno bworozi bw'amasazi mu gihugu cacu Burundi ubworozi bw'amasazi nuko murabutanguye abandi sazi mu kibano barazirukana woziyegereza kabuki nkuko mubona ano masazi aratandukanye n'ajya masazi dusanzwe tuzi aya masazi nyene dusanzwe tubona je mbona vyigushaya ego aya masazi yitwa black soldier flies ano masazi icatumye tuyatunga na masazi aduha ibifungurwa vyo kugaburira inkoko amafi hamwe n'ingurube vyongeye ano masazi araduha umwavu wo gutabira isi ndimwa yacu umwavu mwiza cyane hama ivyo dukuye muri ano masazi tubigaburiye ivyo bitungwa vyacu biri riche ya proteine birafise ingaburo nyinshi cyane kuri bino ku bitungwa tuba twazigaburiye bifise purusa zirenga 50% kuduka nuko izi sazi rero muzorora gute mwazikuye he bega bigenda gute nyero urazibera nkuko mubibona zino sazi nkuko nabibabwiye ni sazi zitamenyerewe hano mu Burundi birashoboka bese ugasanga ntazo bari bwabone canke bakumva ni sazi bakibaza ni zirya sazi nyene zisanzwe ariko ntabwo ari zirya rero igihe umuvyeyi w'abarundi amaze kubivumera twaciye duhiga uburyo twoshobora natwe kuronka imbuto zo gutunga kugira dutangure buno bworozi kuko turatunze n'inkoko kandi turafise n'indi migambi myinshi y'ukorora ibitungwa bikenera ibifungurwa biva muri zino sazi rero twaciye dusimbira hanze y'amazi gatonya kugira duhige ubushakashatsi hama turiga ubwo bushakashatsi turaburonka hama turaza turatangura nkuko mubibona tugeze kuri runo rwego ego mukaba n'imbateri ibanga mukamutunza isazi zingana gute izi sazi novuga biragoye guharura uvuga ati imwe biragoye ariko ukuntu tuziharura tumenye isazi dusunze tungana zingana turaba umwimbu tuba twarose umwimbu turonka nivyo twitwa ama fresh ravi ivyo vyo kugaburira inkoko amafi ingurube n'ibindi rero nk'ubu unye murabona izi nzu zazo tumengana dusegetera tutwitwa ama cage rero no ma cage aha dufise ama cage 28 ubu twimbura amagarama ashika kwijana na 50 rero amagarama 150 y'amagi ku munsi amagarama ashika 150 y'amagi cha duharura igarama rimwe rivamwo ibiro 4 canke 5 kugira ngo tugaburire ivyo bitungwa kandi twimbura mu misi kugira turonke ivyo tugaburira amafi n'inkoko n'ingurube bisaba imisi 14 kuva mu magi rero nk'ubu unye mwimbura riheruka twari twarose itoni yuzuye cyane yo kugaburira ibitungwa amafi inkoko n'ingurube ego bisigura ko iryo toni rigaburira inkoko zingana gute iryo toni ukuntu tubikora twimbuye ushobora kugaburira inkoko ubwo nyene ucimbura izo fresh ravi zikigendagenda canke ukazibika hari ukuntu tugira tuzumutsa
kugira ngo tuzibike igihe kirekire ushobore kuzozigaburira mu minsi iri imbere nk'amezi 5 canke kuduga. Rero nk'ubu unye nk'izo fresh ravi twazigize twazumukije tukazibika, dufata nk'ibiro nka 10 vy'ibigori tugashiramwo ibiro 5 gusa vya fresh ravi, hama tukavanga. Muri ico gihe tugaburiye inkoko ibintu vy'indagara, ibintu vya tournesol, ibintu vy'ibindi n'ibindi kugira aborozi b'inkoko canke b'amafi babwirizwa kugabura ivyo bitungwa kugira bikure neza, bakwiza ibice bishika 50%, niho bitungwa bikura neza. Rero muri ico gihe twakoresheje nk'ibigori cyangwa tugakoresha izo fresh ravi zonyene, ivyo bice birarenga cyane, hama ibitungwa bikamererwa neza. Aha, nuko rero twerekere biri muri aya makaje. Yego, turashobora kubereka muri ano makaje. Icambere tugira kugira ngo turonke umwimbu twimbure, tuba dufise ivyo bitwa amapyupa. Amapyupa ni imbuto z'aya masazi aba yegereje kuba masazi. Hama tugakenera n'ikindi citwa amatract. Rero amatract nayo adufasha kugira zino sazi zize gutamaki. Nkuko mubibona zino sazi ziri hano muri ano cage, hano muri tuno tuzu twazo, ntizirya, ntanja zirya. Ikintu zikenera iki? Zikenera ivyo vy'amatract, akamoto kugira zumviri zize guta amagi, hama zigakenera n'amazi. Hama zimaze kubayeho muri iyo imisi 8 zica zipfa. Ubuzima bwabwo ni imisi 8. Namwe mwaca mwimbura. Natwe tukaca twimbura. Utwo tubona mwengano bulate nibiki nabivyo. Utunye utu turimwo amagi. Utu niho ziza guta amagi. Aha anye tuturate turadutegura neza. Turadutegura neza tukadusigira imyenge. Tuba twaduteretse hamwe hejuru y'amatract kugira ngo izi sazi nizamara kumva akamoto kariko kava ino musi iba aha musi mwibase, ce ziza gutaya amagi, kuko zivuga ati zirafise ubwenge. Zivuga ati amagi yacu dushaka kuyata ahantu mu kibanza ciza, ahantu azomererwa neza. Zimaze kumva akamoto ziravuga ati ano magi azobaho neza kandi azovuka. Hama rero tumaze gushiramo tuno duti, tugashizemo nkuno musi twica twimbura amagi, ejo tuca twimbura cyazita gutamagi. Rero nkuko mubibona ngaha anye akagati karafise imyenge. Rero isazi yaraje ngaha gutamwa amagi. Nkuko muyibona iyi sazi iyi irafise novuga aho itera amagi. Murabona aka kantu ngene igasongora, ahiraza ikinjizayo ukunye, aha muraza kubona iziriko ziratamagi, hama igatamagi. Hama imaze gutamagi ikagira amagi yayo asa ukunye. Aya namagi utudusa na John. Yego, biriko bisa kwindi poem idasanzwe. Turabona ko nisazi mwabaze ko abaje amano ngaki gufise. Ndagere kumenya mbega isazi ku munsi canke kundwi amagangana gute? Murakoze cyane. Isazi rero zamaze kuva muri bimwe twitwa amapyupa, kuri cya gihe ziba zegereje kuvamo amasazi, ivutse imara imisi 3 kugira itamasazi, kuko habanza kuba fekonde hagati y'ingore n'ingabo. Ingore n'ingabo, ingore nizo zitamagi, ingabo nta magi zita. Rero iyi sazi ku munsi ugira 4 icita amagi ari hagati y'500 n'900. Hama mu misi 8 ikaca yipfira. Murumva imwe ibisize amagi menshi, bisize isazi zirenga 900 gutyo. Yego, bisigura ko ubworozi bwa bw'isazi utunze isazi zirenga ibihumbi. Yego, zirenga ibihumbi byinshi cyane, kuko nk'ubu unye turiko turaraba nk'amagi twimbuye muri ino ndwi nyene turimwo, twimbuye amagi angana n'amagarama 350. Rero amagarama 350 ucufata igarama rimwe urigwize na 4. Igarama rimwe urigwize na 4, usanga utoye itoni imwe n'amajana 2. Itoni imwe n'amajana 2. Kandi murabona hazira cata turacimbura amagi menshi cyane. Ego. Nuko rero aha rero
aha rero Mhm. aha anye kugira rero yose aze guta amagi Mm. ikenera ibintu bibiri Mhm. mbere bitatu ubwa mbere aha muri no base musi murabona tuno duti turi hejuru utu duti aha niho iza guta amagi rero iza guta amagi maze kumva ibintu biri musi ivyo twitwa matract kugira ngo kugira ngo ize guta amagi ego murabona nk'iyi nyiri kirata amagi murayibona nk'iyi yinye ahigomba guta amagi ahigomba guta amagi ego rero imaze kumva ku kamoto icita y'amagi amagi yayo akaca amara iminsi mikenyi akaca avuka ariko ntabwo avukira hano tuja kuyimburira aho tuyimburira hama tukashira aho twitwa muri kuveze kugira aronke ubushuhe hama avuke ayo ma attract agizwe n'iki ano ma attract ushaka urakoresha ivyamwa kuko bisanzwe birafise akamoto canke ugakoresha amasyegege y'inkoko canke amasengurube ego reka tuzisubize mu ruhongore nawe sitangwe kuguruka hakiri kare ya amagara maragenda barahiye amagara maracomotse kabisa ya Rano rero ubworozi budatwara ikibanza kinini nk'iyi yaba zarinka vyari gutwara amahegitari ibi navyo nibiki rero aha naho tuzishirira aha dukoresha ico twokwitwa ipampa cyangwa ugafata kandi gatambara ushobora kujobeka kakajamwo amazi hagatota kugira ngo zize kunywa amazi zibona ibintu vyera ariko muri ico gihe ushiramo aho gatambara ushiremo agatambara kera kuko ico zikunda zirakunda ikintu c'umuco niyo mpamvu mubona naha twubase turasiga amabati y'umuco kugira ngo zironke ahantu habona rero zimaze kubona ibi ahanyi bivyera ariko urabubike ziriko ziragenda oya nta kibazo dufise nyinshi rero muri kino gihe izi inye aha haba hari amazi cyaziza kunywa amazi ngaha anye hama zikabandanya zihagira ubuzima bwo kubaho ego bisigura ko atakindi zifungura atarayo mazi gusa nta kindi zifungura zisaba ibintu bibiri gusa ivyo twitwa amatract be n'ivyo onye be n'amazi gusa zigakenera n'umuco gusa nta kindi yego zigakenera n'umuco yego ko biza kwindi point idasanzwe abananya dutembereza muri kino kibanza ciza aho ubona ko bipanze neza cyane ubu naho tukaba tugiye hehe biriko biza kwindi point idasanzwe tukaba tuvuye hari yuri kuratwereka ingene bigenda ama attract n'ibindi vyinshi uko bananye twereka na cengene bimeze mwino laboratoire ubu naho hakurikira iki ubu naho ngire ndabereke tumaze gukura amagi ngaha anye aha tuzororeye hari hano tuca tuyajana kugira ngo ashuhe mu minsi 3 aca avuka aho twokwitwa muri kuveze tukayabundikira karonka ubushuhe bukwiye ubu naho rero tukaba tugeze hehe ubu naho tugeze aho twokwitwa muri laboratoire y'amagi y'aya magi y'amasazi aho tuyabundikirira rero nkuko mubibona hano turafise nakatwereka ubushuhe kuko iyo ubushuhe bubaye bwishi turagabanura iyo bubaye bukenyi turongereza kugira ano magi avuke neza akenera ahantu hari ubushuhe bungana n'ibice 25 degrees Celsius 25 gushika kuri 35 rero nka turabona dufise degrees Celsius 29.5 rero nka hanye bisigura ko amagi ariko aravuka neza yego rero nkuko mubibona ahanye izi ni base dukoresha mu kugira tuvukishe amagi aya niyo magi tuhejeje kwimbura hari yanye tuzana tugashira kuri aka anye kuko icambere ano magi ikintu arazirana n'ikintu c'amazi uyateretse ahantu hari amazi ano magi acapfa ariko uyasize ku kantu nk'aka anye mu kuvuka nakantu kameze nk'akayungira turatibuka hama rero turiko turatibuka tuca dushika ahantu twokwitwa muri hatching izi nya tuca tuzitwa hatching food zino ndya nizo ndya za mbere amagi
utu tuntuzenye utu small lavi tutangura kurya imbere yuko tuza kuzigaburira izindi ndya ego izindi ndya tuba twakuye mu zirya ibisigazwa byo mu gikoni ibisigazwa vy'ivyamwa ibisigazwa vy'imboga ego hama zikabirya zikagira amagara meza izo ni indya z'inkoko ego aha naho rero tukaba tugeze mu kindi kibanza tugezeye aha anye nkuko mubibona aha anye naho twubatse kugira ngo zimaze kuva ajya amagi yamaze kuvuka ajya amagi y'isazi amaze kuvukira hariya anye hari imisi duharura hama tukaca tuza kuzigaburira ico no kwitwa second feeding kuri zo rero muri ico gihe ubwa mbere twahora dukoresha ibintu vy'amabase kuzigaburira amabase ariko twabonye amabase twokoresha amabase menshi kandi biruhisha niho twigira inama zo kubaka ngaha anye kugira ngo turonke ahantu hiyaguye tuzohora tugaburira kandi hameze neza cyane nuko imbere ko dutembereza turabona iyi mifuko yose ibi navyo ni biki ibinye nkuko mubibona ibinye numwavu izi BSF ziba zari zino sazi ya magi y'isazi yamaze kuvuka arajya bijya tuba twazigaburiye nkuko mubibona ibinye ubu n'ubwoko bw'ivyamwa butandukanye ubwoko bw'imboga butandukanye ibisigazwa vyo mu gikoni iki rero zirabijya zimaze kubijya zikabigira umwavu mwiza cyane rero uwo mwavu nk'akarorero ugiye kuwuteza nk'ibiraya murabona nimba iyo se yari isanzwe itumba tuhora twumva ngo ibiraya ngo vyatumvye hari aho usanga vyavuye ku ntabire cyangwa zitameze neza ariko ibi vyovyo ya magi y'isazi za fresh lavi ziraza zikarya za ndya zose bimwe twazihaye nimba zijyanje zarimwo microbe zijya fresh lavi zirazijya zigakuramwo microbe zose zirimwo hama ifumbire ikaboneka kandi ikindi naco akamaro kizi fresh lavi novuga ko kubidukikije ziragabanya intuzenye imyanda ziragabanya imyanda zifata ibintu bibi bijya duta nk'akaroro nko mu gisagara nk'ivyo dusanzwe tugaburira buno bworozi bwacu tubikura hiyonye ibujumbura tubikura ibujumbura dufata imyanda ijya yo kwiyarara ku masoko ku ntuzenye mu maresitora tukazana hama iyo myanda tukayigaburira intuzenye izo fresh lavi hama zikazirya zikabirya zimaze kubirya zikavamo intabire nziza ego intabire yo guteza imeza murumva rero izo fresh lavi ntizifise akamaro ko kugaburira ibitungwa gusa zirafasha no mu bidukikije kugira ngo zigabanye ibintu vy'isuku rike ibintu vy'iyarara yego nuko rero twibandanyiriza aha rero twaba dutembereye rero muri kino kibanza ciza aho ubona ko vyamaze kuzana iyi poem idasanzwe ndabona tuno dukaje yego turiko dutemberera inkoko canke inkoko ni ibintu bikomeye cyane ibintu bikomeye cyane bantu b'Imana ndakubwira ko vyamaze gukomera vyamaze kuzana iyi poem idasanzwe aha rero turashobora guhagarara ngaha aha nibaza ko ari ikibanza ciza twahagararamo aha rero ngo bimeze gute aha rero nk'uko mubibona aha munsi aha niho dukoresha kugaburira zino fresh lavi tumaze kuzigaburira aha anye zihamara imisi 14 gusa hama tukaja twimbura tukabika cyo tukayinkoko rero aha naho hejuru murabona ukuntu ubu buyungira bwubatse utuzu twubatse aha anye ubu buyungira dufise projet yo gutunga inkoko nyinshi cyane kugira ngo inkoko nyinshi nizaba ziri ngaha anye zimaze guta amasyegege kuko zino fresh lavi nkuko twabivuze zirajya imyanda amasyegege y'inkoko zino fresh lavi amaze gutibukira hano munsi zica zibasha kuyajya hama zikanavyibuha gose zigakuramwo novuga acide iyo biri muri ayo masyegege hama rero aha anye izi ni nkoko dutungiye hano murabona ingene zisa turazigaburira izo fresh lavi hama tumaze kuzigaburira izo fresh lavi zigata amagi meza cyane ya magi asa na jone ikintu nohanura nk'aborozi b'inkoko nimba mworoye inkoko murakunze kubona iyo mushoye amagi yanyu bakavuga ati nimba ari umuguzi aje kugura
rinogi nirigi ry'indundi kuko ikintu bashaka ajya akantu k'indani mw'irigi gasa na John kuko kajya karerekana irigi riba rifise nyene akanovera rero muri ico gihe wamaze kugaburira fresh lavi izi nkoko rero muri ico gihe inkoko zikura n'ingoga zikavyibuha zihagira ibiro vyinshi amagi akaba menshi cyane kandi meza y'akanovera hamwe yajanye ku isoko aho urumbirwa na bose ikindi naco si ku nkoko gusa nkuko twabivuze zino fresh lavi tumaze kuzigaburira amafi nk'ifi uri umworozi w'amafi wahora uronka umwimbu ku mezi 6 ukaronka n'umwimbu utanashemeye ugasanga amafi ntapima ibiro vyinshi cyane ariko watanguye uzigaburira zino fresh lavi kuko zirimo za proteine amafi akenewe wahora wimbura nk'amezi 6 ushobora kwimburira mu mezi 3 n'igice aho onye ukimbura ukaronka umwimbu mwiza cyane w'amafi nimba wahora wimbura ifi ipima ikiro kimwe mu mezi 6 mu mezi 3 mu mezi 3 n'igice ukaronka ifi ipima ibiro 3 kuduga murumva vyagabanije amadepanse yo kugura vya bifungurwa bizimvye ku isoko vy'ibi bitungo rero usanzwe wifitiye buno bworozi buragufasha kugabanya amadepanse yo kugura ibindi bifungurwa kandi ubworozi bwawe bwatera imbere mu mutahe muto cyane uri kurakoresha biriko biza kwindi point bidasanzwe uriko uratwereka ubuno bworozi izi nkoko nimba atari banga yaciye amezi angahe zibaye umuswi canke imyaka ingahe zari imiswi murakoze cyane zino nkoko nkuko muzibona twazitanguye kuzitunga zifise umunsi umwe rero zimaze twazihereye kuzitunga muri uwo mwaka uheze mu kwezi k'umunani ariko murabona ingene zingana bisigura ko inkoko zimaze amezi 7 ni inkoko nziza cyane kandi utari iruhande yazo ntiwovyemera yego niyo mpamvu tubatumira aborozi nukuri buno bworozi ni bwiza cyane buzobafasha gutera imbere mu bworozi bwanyu mu gihe gito cyane yego biriko bisa rero kuyindi point idasanzwe aha rero inkoko ugomba uzigaburire yego ahangire nazigaburire murabona zamaze no kugira zamaze no kumbona zirazi ibyo tugire tuzi yego bega inkoko we inkoko nziza cyane okay murabona rero ziragwana kubera zirazi ibyo ziriko zirajya ni byiza cyane zarabikunze gose rero nkuko nabibabwiye dushobora kugaburira bikiri bishasha cyane tuhagaburira bimaze kuma murabona nka ingene zibijya murabona hasi yego turashobora kwisubiza hejuru cyane ni inkoko ziremye cyane zipima ibiro byinshi ziraremereye gose ko ari inkoko zafunguye ku mezi 8 gushika bingana yego ku mezi 7 nako inkoko nziza cyane yego ziranatekanye ari izindi shaziguruka ni nziza cyane kubera ziraronka proteine zikwiye nta vy'indagara dusubira gukenera nta vy'isoya ntaki tuzigaburira fresh lavi ego umuntu aravye buno bworozi uravye amakaje kuraba hose vyose menga ibintu bitwara amafaranga menshi abantu usanga bariko barabitinya mbega buno bworozi usanga butwara amahera menshi nyene nkuko bayivuga oya nukuri haba namba nta mafaranga menshi butwara nuko twebwe twabonye nyene yuko dushaka projet yacu igera kure kuko tuzobikenera kubigaburira inkoko zacu kandi ikindi naco tuzobikenera kubigurisha ku bandi borozi rero buno bworozi ku mworozi yo bayifuza gutunga buno bworozi ntibugoye cyane hariho ijambo bakunze kuvuga ku bantu b'abarimyi bavuga ati kugira akarima k'igikoni baranabituhimiriza kugira akarima k'igikoni rero buriya iyo wagize akarima k'igikoni reka tubivuye ku tuboga udutunguru uturengarenga hajya muhira nyene mu rugo ukagira akajaride wamaze kugira akajaride urateramwo utwo tuboga
mu gihe udukeneye ukagenda ukaduca rero ku mworozi nawe w'inkoko nimba uri umworozi w'inkoko atunze inkoko 10 nimba uri umworozi w'inkoko atunze inkoko 200 kuduga buno bworozi ntibugoye na gato ushobora kuvuga ati shaka kugira buno bworozi bw'amasazi nzohore ndonka aho nsoroma utwongaburira inkoko zanje nimba atari banga ku munsi uronka amapareta ngaha ku munsi ku munsi izi mubona ngaha anye muri no misi ndiko ndonka amaparete 3 izi zonyene ziri muri aka kayungira izo zo ngaha gusa izi zonyene izi atazindi zirimo atazindi zirimo parete 3 zitatu rero izindi ziri hari yanye kandi zitamagi meza cyane gose yego nibaza ko tukibandanya utwereka buno bworozi bwawe ndakubwira ko kuri micro juste gale cadre for more sake black mansion black bero kamera mwita umusaza uyu n'umukubito n'umumomoro turi mu ntara nziza ya Bubanza turi Gihanga niho biriko birabera niho turiko turarabira na cyane runo rugendo shuri niho ruko rurabera nakubwiye ko ubandanye ubana natwe ubandanye ubana n'umukubito Queen Poem dasanzwe ntibagire ko subscribe comment na share byanyu biratwubaka Queen Poem dasanzwe turacabandanye urugendo shuri rwacu la cyane ko turiko turasohoka ndabona na groupe electrogène ego iyi groupe rero nayo murayikenera ego ino groupe turayikenera muri no misi twari twabundikirije amagi ahonye turafise imisi twabundikirije rero igituma catumye tuyikenera muri kano gace ka Gihanga musanzwe mubizi harabarimye b'imiceri benshi rero hari n'amamashini menshi asya imiceri rero izo mashini zirakenera umuriro zirakenera umuyaga nkuba wa Regideso rero twebwe ayo magroupe atwara umucanga mwinshi cyane rero twabonye turiko turonka umucanga muke wa Regideso tuvuga ati reka tube turagura groupe electrogène biradufasha muri no misi twari twabundikirije amagi bisigura ko inkoko amagi zita ntimugurisha muca yavyazamwe izindi nkoko tuca tubundikiriza ego muvyaza umusaruro ego biko biza Queen Poem bidasanzwe turacabandanya mu rugendo rwacu shure ababwiye ko turafise ni tanki nga ego iyi tanki ni y'amazi ikindi muri ferme ahantu hitwa kari muri ferme tuhororeye isazi tuhororeye n'inkoko turakenera amazi aradufasha mu bintu vy'isuku cyane rero ikindi naco hano Igihanga muri kano gace amazi arakunda kubura cyane rero ikindi twabonye tuvuze ati tugiye dukoresha amazi ya Regideso vyo dutwaye amafaranga menshi cyane kuko ku munsi dukoresha amaritiro menshi rero twaragize ubuhinga turafise imashini hari yanye twarinze amazi mu kuzimu ayo mazi akwegwa n'imashini dukoresheje umuriro wa Regideso canke ya groupe electrogène rero muri ico gihe amazi cha tuyaronka byoroshe cyane twavuye Bujumbura kugira ngo tuze dusangire n'abano bantu ikintu gikomeye aha rero tubanza gushira kwishogara kwanza mu birato byacu akoreshe n'ifata ryose iri shwagara rero tubanza twinjiye ngaho tubanza kugishirako iri shwagara ridufasha igihe cyose twinjiye muri ferme kuko tuba twagiye duca ahantu hatandukanye ibintu vy'inkoko biroroherwa kugira affecte izindi ngwara rero ino shwagara irica microbe tuba dufise ngaha mu birenge hama tukabandanya twinjira ariko ahantu numva hashushe cyane ahanye hari ubushuhe menga ndi muri sona kubera turakenera ino miswi mubona ngaha hanye ino miswi irakenera ubushuhe kugira ngo ikure duheruka kuyikura muri kuveze aha turafise inkoko zishika ku 700 izi miswi rero nayo ikacigibiki iyi miswi turayigaburira ifungurwa zike dukurira ku isoko nazo izindi zozo ni zi fresh lave nyene tuzigaburira zirakunda fresh lave cyane gose zirazikunda cyane gose ziraryoherwa gose nawe bazamwe guhungabana zibonye iyi miswi mubona imaze indwi n'imisi 3 iyi miswi imaze indwi n'imisi 3 imiswi nganuko indwi n'imisi 3 mu ndwi n'imisi 3 tukaje turonka imiswi imeze uko rero aha hose turafise n'indi miswi imaze indwi 2
bisigura ko umuswi wese aho vyavukiye rimwe muzibika ukwazo ego aha izi zimaze indwi zibiri ego zimaze indwi zibiri murabona rero ahanye turiko turazigaburira ziradutinya ziratinya itwa dufreshe lavi kubera tukigendagenda ariko turaryoherwa cyane inkoko iyo iriko irarya irakunda ikintu yiciye rero iriko irarya ituntu nk'utwonye turaryoherwa kose naho mubona izitora ikaca yiruka yego izi nazo zimaze umwanya ungana gute izi ziramaze indwi n'iminsi ibiri indwi zibiri n'iminsi ibiri yego murabona ko ari inkoko nziza izi nizo twiberurishirize rero zirakenera na temperature nziza izi nazo mbona ari utwana duto cyane izi zimaze indwi izi zimaze iminsi 5 yonyene yego tuno duswi tumaze iminsi 5 bikoza kwindi poem idasanzwe nababwiye ko turi mu rugendo shure vyamaze komera vyamaze kuzana yindi poem idasanzwe nkuko mubibona hano naho izi ni kuveze izi ni kuveze zidufasha kuberuza amagi yamisi dufise yego twayiberurishije muri izi nayo ubundi nta magi menshi dufise twarose kandi twace tugira n'ikibazo c'umuyaga nkuba tutaronka umuyaga nkuba ukwiye izi mashini uko ziri ngahanye zifise ubushobozi bwo kuberura amagi agera ku bihumbi 12 ku munsi ituri imwe gusa ego ituri mara umwanya ungana gute ni iminsi 21 hama amaga akavuka ego neza cyane hama utunatwo utumubona aha utwo mubona ngaha anye tumubona ngaha anye n'utwo tuzo igihe twasubiye kuberuza andi magi menshi tuni two dushiramwo intuzenye imisu yavutse nimba azoba ari kwemporota nkuko twabibabwiye ino projet yacu ni projet ndende cyane tuvuga ati turashaka kurungika mu mahanga canke dushaka kurungika mu zindi ntara abakeneye imiswi utuni two tuzokoresha nitwo tuzojana imiswi hama igende neza yego biko biza kwindi poem idasanzwe murabona ko ari ubwa bworozi nyene bwa kijambere nuko duhejeje kubona ibi bintu vyose twabonye imiswi inkoko twabonye zino sazi tubwire bega akungu kumaze gukura mu ntakaye murakoze cyane nkuko mwabibonye twebwe kuva tugitangura twarabonye neza ino projet ni projet irimo amafaranga kandi vraiment amafaranga meza aryoshe kurya ego rero akunguko tumaze kubona ngaha anye namwe murabibona ni projet ikirakura novuga iyo umuntu ariko arakora ikintu hama akabona yuko ibintu biriko biragenda neza yagura projet rero natwe akunguko tuko turabona ko biriko biragenda neza kandi twifuza no kugera ahandi hantu nk'akarorero nk'ubunye je sanzwe ndi umunyeshure kuva aho ntanguriye buno bworozi bw'amasazi ubwa mbere barandihira ku ishure ariko ubunye ndirihira ndagira iki hariho muri kaminuza hariho ibikoresho bimwe ntarinda kugoza abavyeyi ikicuti vuga ati okay ndakura muri bwa bworozi bwanje kubera ahantu turiko turagera buno bworozi novuga hariho abandi bamaze kubumenya biciye muga kuri twebwe benshi ugasanga baravyifujije ukuntu boshobora gutangura buno bworozi ariko bikanka bakiyumvira iyo bashobora gukura imbuto yabwo n'inyigisho zihagije rero twebwe turamaze kubishikana mu ntara zitatu twarabishikanye mu Cibitoke turabijana naha nyene muri Bubanza hariho umworozi yaje kutugurira ubu naho ino projet hariho umuntu yadutumyeko tuko turayikorera imakamba muri Nyanzarake n'umworozi w'amafi yabonye ibikorwa dukora akaba ibi navyo yarabizi yuko bifise akamaro ku bworozi bw'amafi n'inkoko rero yaradutumyeko rero tiko turamutangurira rero ahantu twifuza rero kugera ubunye twifuza abarundi bose
cyane cyane aborozi uri umworozi cyangwa utari umworozi kuko ni projet ukenera canke igakenerwa n'abandi ukuwunya ubworozi ni nko kuworima ibigori cyangwa ukarima isoya umaze kurima ivyo wonye siwe uzobikenera bizokenera abandi ababirya bazobikenera kandi n'abandi borozi bazobikenera rero twebwe twifuza guproduce ibintu vyinshi cyane bivuye muri buno bworozi kugira ngo aborozi bazoshobore kuronka ivyo bifuza bivuye hano iwacu bashobore kugaburira ibitungwa vyabo hama bimererwe neza biriko biza kwindi point idasanzwe uriko urabitubwira ubu harugaruka rwinshi ushobora gusanga rimwe na rimwe avuga ati jewe nta kazi ndiko ndaronka ivyo nigiye nta mutaye ndabironka ariko wowe amatwa asumira umenga informatique ego waburi urangura bino bega nike kintu wobwira urwaruka rimwe na rimwe usanga wabuze ico rukora canke naho rukavuga ruti jewe simbona aho nohera murakoze cyane ikintu no hano urwaruka nk'akarorero jewe mbanze kwiraba urwaruka dufise ibintu vyinshi twitwaza muri kino gihe wahejeje amashure akazi karagoye kuronka muri leta ikindi naco kibuza akazi urwaruka benshi barakengera ubuzi nk'akarorero jewe ndi umunyeshure niga ibintu vya computer science nkaca nkora ibintu navyo vy'ubworozi murumva naho bihwaniye kandi ni ubworozi utabimenyereye uvuga ati uri umuntu yishima uri umuntu w'amafyeri buno bworozi ntiwobukora ariko nka twebwe tuba tuzi ico tuko turakuramwo ico tuko turaronka turabukora neza kuko akazi kabi novuga ko ari akazi ko kwica n'ukuroga n'ubundi buzi bubi nyene bundi ariko akazi kakwinjiza amafaranga nukugakora twebwe nk'aha anye ikintu hano urugwaruka bakunda akazi akariko kose akazi babona bashoboye akazi atari kabi ariko ari akazi keza bakunda akazi akariko kose bakunde kugira ubushakashatsi kuko natwe nk'ibi inye aho tumariye kuvyumvitira buno bworozi ko bubaho twaragize ubushakashatsi hama turiyungunganya turashobora kubutangura turabona yuko hari ibintu bibaho burya twebwe rero gukena haniniya dukena mu mutwe kuko nk'imitayi twakuye muri biinye twatanguje muri biinye novuga samahera twebwe twari dufise nawe ushobora kuba ufise umugambi ukaba ufise umugambi kandi uwo mugambi urashe hariho uwo ushobora kuwiganira akavuga ati uwo muntu w'umujene arafise umugambi rero umugambi wiwe no umufasha hama agakora kino gikorwa kandi agatera imbere rero twebwe twabonye uno mugambi dufise tutowicarika mu bwenge bwacu tutobona yuko ibintu bitabaho ariko tubone yuko bibaho hama tubikore tubivyaza umusaruro rero nkatumirira urwaruka rwose aho ruri aho goba nimba gwifuza gukora buno bworozi bw'amasazi nkuko nabivuze ushobora kubukora utari umworozi w'amafi w'inkoko canke w'ingurube canke w'ibindi canke utari umurimyi ukabukora kugira ngo ubukuremwo umusaruro ubukuremo amafaranga kuko ni wabukora utari umworozi w'ibindi aborozi nabo bandi bazoza kugurira kugushorera kuko barazi ko ari ingaburo y'ibitungwa vyabo bazoza kugushorera hama baze kugabura ibitungwa vyabo muri ico gihe rero akano tuzokinjiza hama akazi kaboneke ego biriko biza kwindi point idasanzwe umaze igihe rero nimba mu majambo avunaguye umaze igihe kingana gutoroza zino sazi aha anye tumaze igihe twatanguye mu kwezi k'umunani kugera muri no kwezi mu kwezi k'umunani muri 2022 ni mu mwaka uheze n'ubworo ya na kabiri n'ubworozi bunyaruka cyane gose n'ubworozi utavuga ati ngire hama nzoronka amafaranga mu myaka iri imbere oya n'ubworozi ugenda uronka amafaranga buri mwanya ego biriko biza kwindi point idasanzwe ngo mukwiza umwaka mu kwezi k'umunani ego ize intambamye gihura nazo intambamye duhura nazo muri no misi ni intambamye yaho dukorera ni kibanza gitonyi cyane buno bworozi burasaba ikibanza ciyaguye ndetse novuga inyuma nkuko dusanzwe turi inyuma y'igisagara ariko turi
mu mihana myinshi ariko dushaka ahantu twigenga intambamyi tugira ahantu dushobora kuzororera zino sazi kuko dufise amaproje menshi cyane kandi ikindi intambamyi tugira turafise intambamyi yo kuronka imashini dushobora gukuramwo guhingura umwimbu uvuye muri ibi nk'akarorero nka bijya twaberesha fresh lavi zijya tugaburira inkoko n'ingoga turakenya imashini yo gushobora kuvyumisha turinda gukoresha umucanwa dusanzwe tubona nta mashini dufise ikindi naco turafise intumbero yo guhingura amavuta y'abantu avuye muri buno bworozi amavuta avuye mu isazi cyane gose abantu bakajya guteka amavuta avuye mu isazi bakayarya neza ego nubundi buhinga ariko ibi byose nubukene bw'amamashini dufise mu bindi bihugu twihanka karorero mu bihugu biteye imbere za Indonesia za Philippines hehe na hehe bo bageze ku rwego rukomeye cyane izi fresh lavi barazirya neza bakazifungura abazungu bavuga ko zifise proteine bazitwa kari ni ifungurwa za kazoza ako baratanguye kuzirya ukuzirya sukundi ushobora kuvuga ati ibintu bijy'imyanda bikagira iki umuntu yozirya gute umuntu agomba kudutuka ariko ntabwo ngomba kubatuka ukuntu bazirya bafise amamashini akomeye arahingura indya babanza kugaburira zino BSF zino larve rero bazigaburiye indya bamaze gucisha mu laboratoire izo fresh lavi zizoza kurya izo ndya zahinguwe atamyanda zirimwo hama nizo fresh lavi bamaze kuzimbura bazitunganye bamaze kuzitunganya bashobore kuzirya abazungu bashobora kuzirya uri kurabibona rero amavuta nayo dushobora kuyakura muri zirya fresh lavi nyene amavuta meza y'agaciro amavuta arimwo proteine mu bantu bikagenda neza cyane Marius na caca twabonye ko ni ibintu bikomeye cyane nike kintu cagikenewe tutova ngaho tutavuze ikintu novuga mutova ngaha anye muva ngaha muvuze mwebwe nk'abamenyesha makuru mwodushikirira buno butumwa bwoshikira abategetsi novuga abategetsi baraba ibintu by'ubworozi ikintu novuga dutombereye ko nuko umuvyeyi wacu perezida wacu arakunda abajene kandi arakunda n'ivyumviro nka mwene ibinye ikintu turifuza abategetsi baze batugendere babone ubworozi bwacu aho bugeze hama tubabwire intambamyi turiko turahura nazo hama arico baduterera bazoshobore kuduterera ariko icambere twosaba dufise ahantu hatonyi cyane dukorera muri kano gace dufise ahantu hatonyi nkuko mwahabonye ni hatonyi cyane turashaka ahantu hiyaguye tukaca dushaka n'amamashini uwo babishoboye yodufasha hadutera amamashini mwabonye nka kuveze tubundikiramwe amagi ni kuveze twikoreye twebwe nyene ariko hari izindi kuveze ziyabundikira neza bikagenda neza tugakenera n'amamashini yo gusya ibifungurwa tugaburira zirya fresh lavi kugira ngo dushobore kwimbura n'ingoga hama mu gihugu ikintu c'ibifungurwa cyane cyane inyama nayo ubundi aborozi benshi bariko baraheba gutunga ibintu vy'inkoko ibintu vy'amafi kubera iki ibifungurwa kwisoko ibifungurwa byo kugaburira ubwo bworozi birazimvye cyane rero tuko turagerageza kugira ngo ibifungurwa byo kugaburira buno bworozi bize bishobore kuzimbuka hama inyama z'inkoko z'amafi z'ingurube bashobore kuzirya kwibeyi nziza cyane ntimuze mutangare nimwasimbira mu Buganda ho muri Kenya mubona inkoko muyiguza amafaranga makenyi cyane kubera iki bo barazi buno bworozi byo bazigaburira ntibizimvye cyane bazigaburira buno bworozi turiko turakora hama bakaca baronka ubworozi n'ingoga bitabagoye hama ibitungwa vyabo bikaca biza ku mafaranga make cyane rero natwe tubishizemo ingufu twaronka abadushigikira abadufasha buno bworozi buzotera imbere mu gihugu ugwaruka ruzoronka akazi ibitungwa bizimbuke amafi inkoko
ingurube bizimbuke abarimyi barime baronka umwavu hama igihugu gitera imbere biciye muri buno bworozi murakoze cyane Marius ndagushimire cyane kubona waje urimwo urabana natwe uradusangize no experience yego uri muto ariko ndabona mu bikorwa uri kurakura cyane yego nizere ko n'ikindi gihe twamagara muzotwitaho turabashimiye natwe nukuri turabashimiye kubona mwatugendeye turizeye n'ikindi gihe tuzobahamagara twarujuje aha hose kuko ihangiro twari dufise nko mu myaka mikenyi kwimbura amatoni n'amatoni kuronka ivyo abarundi baronka biciye muri buno bworozi dukeneye ikintu kivuga ati kivuye hano kivuga ati made in Burundi cyakorewe i Burundi cerekeye buno bworozi murakoze cyane turabashimiye turabatumiriye n'ikindi gihe gikurikira murakoze cyane nuko ndabashimire mwese mwavyo murimo murabana natwe gutamba rero mugaza mbese biranagwaza ariko mukabana mutwereka kwa rukundo kuri micro juste like Adrian for more like black machine black behind camera n'umusaza tumushimire Marius dushimire abadukurikirane mwebwe mwese mwamwitanga mukama musangira natwe ino nturire turabashimira cyane reka shimire namwe mwese mwama muri kumurabana natwe ha mu commentaire n'ibindi ndabwira ati umukama ndiribiza vyose vyo kuvukora ku biriko visubira waza bye bye ciao hasta la vista ula ushilo mushilo none